Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ugateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Twabateguriye amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wowe ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko ducijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Amakuru yacu tutatangurire mu ntara ya Ngozi. Umuntu yapfuye, babiri barakomereka kubera igihomoka. Umuntu umwe yitavye Imana ku muhingamo kuri uyu wa gatatu, abandi babiri barakomereka bivuye kw'isanganya ryashitse muri quartier Gabiro hafi y'ishuri ryisumbuye New Life mu gisagara ca Ngozi. Iryo sanganya rikaba ryatewe n'umusozi waridutse maze ugaca ugwira abantu aho bari bariko barimba, aho bari bagiye kubaka urukuta rw'amabuye kugira ngo rutangire ubutaka bwariko burabomoka kubera amazi. Witavye Imana akaba ari umuntu w'umugabo yarasanzwe ariko arasaza, nayo abakomeretse akaba ari abakenyezi babiri. Bakaba bariko baravurirwa ku bitaro bikuru vya Ngozi nk'uko vyemezwa n'inyamiramabi yari yishikiye kuri ico kibanza gutohoza. Abavyeyi barerera kuri iryo shuri hamwe n'ababa mu micungararo y'ico gihomoka bagashima ko cariko cirubakwa, ariko bagasaba ko hokwigwa uburyo bwo gukinga izindi mpanuka zoshobora kwaduka. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi y'abagizi ba nabi. Bafashwe bagira bagandagure umwigisha. Hari abantu babiri baraye bafatiwe ku musozi wa Kavumu, zone Muzenga, komine ya Bururi. Abo babiri bategereye umwigisha yaratashe iwe kugira bamugandagure nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu bo kuri uyo mutumba. Abandi babiri bari bafatanije n'abo bagizi ba nabi baciye batungwa nayo bameze, ariko bakaba bariko bararonderwa. Uwo mwigisha yigisha kw'ishuri ryisumbuye rya Ese Kominare Kavumvu yatashe igihe c'isaha 1:30 z'ijoro. Niho yabona abantu binyegeje ahantu hegereye igitara. Yaciye akebwa aca akoma induru atabaza, yakoma induru avuga ko agomba yicwe. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba baca barashwabaduka babona kwiruka kuri abo bagizi ba nabi. Umuhanuzi mu biro vya buramatari w'intara ya Bururi avuga ko abo babiri bari mu gipolisi c'inyamiramabi mu ntara ya Bururi, aho bariko barabazwa icatumye bagomba kugandagura uwo mwigisha. Igipolisi c'inyamiramabi kikaba casavye abanyagihugu kurindira ikizova mu matohoza. Abanyagihugu bagasaba ko abo bafashwe bohanwa hisunzwe amategeko, hakamenyekana kandi n'akarwi kamaze iminsi gakora ubwicanyi n'ubusuma, na cane cane hakoreshejwe imipanga muri iyo komine nyine bakayikoresha bagandagura abantu. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Kirundo. Umupolisi yaciriwe umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu. Umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu ry'amafaranga 100,000 nico gihano sentare nkuru ya Kirundo yaraye ihanishije umupolisi akorera muri komine ya Busoni intara ya Kirundo. Uyu yagirizwa kuba yarakubise umunyagihugu wo mu bwoko bw'abatwa amwiketse ko yoba yariko yimba ubutare atabirekuriwe, bihava bimuviramwo urupfu. Naho uwijejwe ikirombe bimbamwo ubwo butare bwo mu bwoko bwa Koruta akaba yaciriwe igihano co gupfungwa imyaka 2 n'amezi 6 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 kuko yasabye uwo mupolisi gukubita uwo muntu bimuviramwo urupfu. Ibyo bikaba byabaye itariki 4 Rusama muri komine Busoni. Urwo rubanza rukaba rwaburanishijwe mu ntahe y'ikibiriraho yashashe ku mugoroba w'uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Kirundo. Abaserukiye abatwa muri urwo rubanza bakaba batanezerejwe n'ingene urubanza rwaciwe, bakavuga ko bagiye kunguruza muri sentare nkuru.
Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Ngozi mu gisata kijanye n'indero. Basaba ko ikigwa cikurwa ku rutonde rw'ivyigwa mu mwaka w'icenda. Hari icigwa cigishwa mu mwaka w'icenda w'ishuri shingiro giteza umutima uhagaze abayobozi b'amashuri akukira Ekleziya Katolika mu ntara ya Ngozi. Abo bayobozi bavuga ko ico cigwa coba gituma inda z'indaro ziyongera kuko cigisha ko gukora imibonano mpuzabitsina ari uburenganzira bw'abanyeshuri, iyo mibonano bakayikora uko bavyipfuza mu gihe cose babishaka. Padiri Lambert Niciteretse ajejwe igisata co gukingira abana mu nama y'abepiskopi b'abakatolike mu Burundi abona ko abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda bataba baragira ubwenge bwo gutahura ivyo kwemera canke guhakana iyo bahagize uwo basaba gukora imibonano mpuzabitsina. Basaba leta guhinyanyura ico cigwa nimero ya 12 mu cigwa ca siyanse humani mu ntumbero yo kubahiriza imico n'imigenzo by'u Burundi. Impapuro z'inzira muri pafe ngo zatangiye gutangwa. Impapuro z'inzira ziriko ziratangwa ukuri kwamye nk'uko umuyobozi w'ikigo kijejwe imbibi no gutanga impapuro z'inzira yari yahamagariye abazisabye gushika ku kwezi kwa Rusama ko boja kuzitora, ariko harimwo agahaze gakomeye cane. Ahari kw'igenekerezo rya 5 Rusama 2023 aho umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe imbibi no gutanga impapuro z'inzira Maurice Mbonimpa yasohora itangazo asaba ko abasabye impapuro z'inzira gushika kw'igenekerezo nyine rya 5 Rusama umwaka wa 2023 ko boja kuzitora kuko zahejeje gukorwa. Aho twahashika kuri uyu wa 10 Rusama 2023 izo mpapuro z'inzira zariko ziratangwa ukuri kwamye, ariko bigoranye cane kubera umusunikano n'imirongo miremire yibonekeza muri ico kibanza gitangirwamwo izo mpapuro. Bamwe mu bo twaganiriye tubasanze ngaho bavuga ko naho izo mpapuro zariko ziratangwa bisaba gutonda umwanya muremure kandi hakinjira bake bake. Bagasaba ko bokwakirwa bivanye n'uko batanguye gushika ataka mwana wa mama kagiyemwo. Umwe yagize ati "Jewe nahashitse isaha 1:15 yo mu gatondo, ariko n'ubu gushika isaha 6 zirenga z'umutaga ndacatonze. Mu bo twari dutondanye hamaze kwinjira abatarenga 15 bavuye ku murongo, abandi baguma binjira binjijwe n'abajejwe umutekano canke abandi nabo bakinjira bahamagawe kuri telefoni n'abari imbere mu biro. Si ibyo gusa ngo hariho n'abandi haheze igihe kitari gito bahejeje kuriha byose, ariko bagatangara bashikiriwe bakinjira bakabaraba mu mashini bakababona ko urupapuro rwabo rwasohotse, ariko bakarurondera bakarubura, bagaca bababwira ko bozagaruka kururaba ntibahabwe n'ikiringo, kandi ngo bari bazi ko bashika batora nk'uko bavyumvise mu itangazo. Bamwe mu bajejwe umutekano twashoboye kuganiriza batumenyesheje ko bigoye ko abantu bose basabye izo mpapuro bashobora kuzironka naho ziba zarakozwe, kuko abantu ari benshi cane kandi umuntu ashikiriwe bisaba kurondera urupapuro rwiwe muri nyinshi cane zisanzwe zihari, benezo batarashobora kuza gutora. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru aho 5 mu bimba inzahabu bapfuye, abandi 9 barakomereka mu kinogo cimbwamo inzahabu. Iryo sanganya ryabaye kuri uyu wa mbere ku muhingamo ku mutumba Gisaba muri zone Buhindo, ni muri komine Murwi intara ya Cibitoke, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu ntwaro muri komine bavuga ko ari umusozi wasenyutse. Kubwo abacitse ku icumu bajanywe kuvurirwa ku bitaro byo mu Cibitoke. Abapfuye bahwikiye n'umusozi wasidutse mu gihe bari mu binogo barondera inzahabu. Abanyagihugu bavuga ko uwo murwi wari wagiye i Buhindo mw'ijoro. Nk'uko bimenyerewe bagiye mw'ijoro, imvura nyinshi ivanze n'urubura niho yagwa muri ako karere. Isi yasenyutse, ibihomoka binini binini byururukira ku bariko barimba inzahabu, niko abanyagihugu bagaragaza umubabaro. Umusitanteri wa komine Murwi arababazwa n'iryo sanganya, ariko
ariko ikibabaje ni abimba batubahirije amategeko, batategekanirijwe akazoza kandi bakora bahanzwe n'impanuka nyinshi, kandi si irya mbere abantu batakaza ubuzima mu buryo nk'ubwo. Niko byashyikirijwe na Melchiade Nzokizwanayo imbere yo guhamagarira abimba ubutare kuja hamwe mu makoperative azwi n'amategeko. Agabisha ko hategekanijwe ibihano bikomeye ku bimba ubutare binyegeje. Mu ijoro kwa 30 Ntwarante rishira wa mbere Ndamukiza uheze, abimba inzahabu batari munsi ya 15 barapfiriye mu binogo byimbwamo ubutare ku buhinga bwa kera muri komine Mabayi, iyo ntara nyine ya Cibitoke. Amakuru yacu tutasozerere kuri ino nkuru y'umubabaro iriko iravugwa Cankuzo. Wahoze ari intwazangabo mu gipolisi yarishwe ku mugwa mukuru w'intara. Umupolisi afise ipeti rya koloneli Manisha Heri yahoze ari mu gisirikare c'u Burundi yarishwe akubiswe ibihiri n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere nk'isaha 3 z'ijoro. Igihe bamufata yari atashe avuye mu kabari kari kw'ibarabara rya 5 riri muri karitsiye Kigwati ya kabiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu. Iyo nkuru yaremejwe na Ndayishimiye Zayana ajejwe karitsiye Kigwati, avuga ko imvo z'ubwo bwicanyi zitaramenyekana. Ikiziga cari mu kidendezi c'amaraso. Uwo mupolisi Manisha yari asanzwe atumvikana n'umugore wiwe. Abajejwe intwaro niko bavuga. Musitanteri wa komine Cankuzo Irakoze Chantal avuga ko amatohoza atanguye. Uwikekwa Manisha Jean Paul umuhungu wishwe yarafashwe aca ajanwa muri komisariya y'igipolisi y'intara ya Cankuzo, niko musitanteri yamenyesheje. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo ko ducijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.